Yesu nashimwe cyane, ndabagumbiriye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ashibamire imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ego tugomba tuyage ku majambo y'Imana, Imana yampaye ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, aho ari igihe cyo kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho. Aleluya! Umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho. Mbega umuntu yoba yemerwa mu mwaka uyu cankwe uriya? Eka iyo bavuze ngo umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho, ni igihe umuntu wese yimenye uwo ari we, igihe cyose uje ku Mana, igihe cyose ugarutse kuri Kristo, wari waratakaye cyangwa waragiye mu ntege nke, umwami ateze ibiganza arakwakira. Ni ukuvuga ko umuntu wese ahisemo umwanya uwo ari wo wose arakirwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Imana iduhana umugisha. Reka rero dusome aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13, ndahera ku murongo wa 1 ndageza ku murongo wa 6, hama ndasimba. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu yoza ibirenge y'abigishwa. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenya ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mw'isi ngo aje kwa se. Uko yakunda biwe bari mw'isi, niko yabakunze gushitsa ku muhero. Bakiriko bararya ku mugoroba, wa murwanizi amaze kwinjiza ubugunge mu mutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni, Yesu yarazi ko se yamuhaye byose, yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ava hasi mw'iriro akura umutamana, yabira icambazo arakenyera, araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati, mugenzi, ni wewe unyoza ibirenge? Naho nyene Imana itugirire neza. Turabona neza ko iri jambo ry'Imana ritwereka ibikorwa Yesu yakoze. Yesu aha turashobora kubona nk'ibintu noshobora kuvuga nti ibintu by'ifatiro umuntu ashobora kubona ko nyezina. Ikintu ca mbere tubona havuga ngo Yesu nkuko yakunda abiwe. Aleluya! Yesu arakunda abantu bayo, arakunda abantu biwe, abo yacunguje amaraso. Noneho yavuye mu ijuru akunda abantu biwe, yarakunze abaje gucungura, yarakunze abari mw'isi, kuko iyo atakunda abari mw'isi ntabwo yari kwemera kuza mu mibabaro. Yari hano mw'isi kugira ngo yiremeke ibyaha byacu cyangwa icyaha cawe n'icyanje, ngo aciremeke, yemere kubabara no kubabazwa ku bwanje nawe cyangwa ku bw'abari mw'isi bose. Ariko kubera urukunda dukunda, iki kintu yaragikoze. Iyo turiko turaraba uyu munsi, Yesu agitoranya intumwa 12 yabaye buziforome, aziha umutima nk'uwiwe, abaha impwemu yiwe. Turabona mu gihe ca Mose ngwingene yafashe impwemu ayishira ku bantu 70 kugira ngo bamufashe igikorwa. Na Yesu igihe yakeya iyi groupe y'abantu agomba gutuma mw'isi kugira ngo baze kumuvugira, abahemisyo yabanje kubigisha, arabaforoma, abereka gusenga, abereka ibyo akora, nabo kugira ngo bari byo bakora. Uyu munsi rero abo yatumye, abo yahaye misyo barayitakaje, kuko icyari gikuru nuko bategerezwa gukora, kugira urukundo. Kuko iyo udakunze aburongoye, ukagira abamukunze n'abandi wanka, ntubura umwungere mwiza, ntubura umukozi mwiza, kuko bamwe urabahahaza, abandi ukabanezerererwa. Yibisa na rya jambo ry'Imana riri ngaha muri Ezekiyeli 34, uravye ku murongo wa 2, no bavuga ngo riti, mwana w'umuntu, burira abungere baragira Abisirayeli, ubaburire ubwire abo bungere uti, uku ni ku mwami uhora hagize, ati bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama?
ati ariko mweho muzirya ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze, ariko muragira intama idakomeye ntimwayisindagije, n'irwaye ntimwayivuye, n'ivunitse ntimwayunze, n'iyirukanywe ntimwayigarukanye, canke ngo murondere iyo zazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Aho nahongeza nshuti mukundwa, iki gihe abantu bahawe misiyo ntibariko barayigenza nk'uko biri. Uyu munsi tuvuga ku bantu barongoye abandi, uyu munsi usanga aribo bikunda, bagakunda imiryango yabo, bagatakaza misiyo bahawe, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 10 ku murongo wa 37 havuga ngo ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Uwurokora ubugingo bwiwe azobubura, nuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburokora. Aleluya. Urumva aya majambo rero? Abantu uyu munsi bakunda imiryango yabo, bakunda ibyabo, bakunda kwibera mu magorofa meza, bakunda kwiyubakira inzu nziza, biyubakira amazu menshi, bazi kwigwiriza ubutunzi, bazi kwitaho ibyabo, bazi kwitaho imigambi yabo, bazi kwitaho amaproje yabo, ariko ubu ntibacitaho abo bajijwe, ntibacitaho ab'Imana yabatumye ko misiyo yabahaye. Ntabwo bariko barayirangura, bariko barangura misiyo zabo, ariko bikagaragara umenga bari mu murimo w'Imana, bigaragara umenga bari mu ndimiro, ariko nubwo bari mu ndimiro ibyiyumviro byabo isuka iri inyuma. Urumva barabye inyuma. Imana yarabwiye, Yesu yarabwiye uyu muntu, yaramubwiye ngo ndagukurikira aho ujya hose, aca mu byango, ariko ngo banza undeke ngende gusezera abiwacu. Aramubwira ati oya, nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma arabereye ubwami bw'Imana. Uyu munsi abayobozi benshi, abarongozi b'amashingiro bazi ko bahawe ibikorwa, abarongozi b'amakorari, abo bantu bameze nk'abantu bafashe isuka yimishwa n'inka mugabo araba inyuma. Iyo rero ntibirikirarima neza, barataye umurongo, barataye porogaramu y'Imana, barataye ubuntu bw'Imana. Urukundo Yesu avuga hano rwo gukunda biwe rwategerezwa kuba mu bungere, rwategerezwa kuba mu barongozi barongoye amashami atandukanye, kuko umurongozi ni ukunda barongoye, akabakunda bose kimwe, kuko ubu bajejwe utegerezwa kubasengera. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Hariya mu cete c'Abaheburayo 13 ku murongo wa 17, nshuti mukundwa, Imana izobarondera ko aba bantu misiyo yabahaye abatariko barayikora. Bibiliya iravuga ngo abigisha bazokuritwa nyinshi. Haravuga gutya, indanzi y'amajambo iravuga ngo kugamburukira abaganza. Umurongo wa 17 navuze ko ari igice ca 13 ku murongo wa 17. Mwumvire abaganza mubagamburukire, kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe, batitsa umutima, kuko bimeze bityo ataco vyobamarira mwebwe. Aya majambo ndayasomye kubera iki? Aya majambo avuga mu buryo bubiri. Arerekana ubuganza, ikintu azobazwa, ariko arerekana n'uganzwa ikintu ategezwa gukora, kuko yategetswe kumvira no kugamburuka. Mugawe we igihe uyu unye yategetswe kukumvira tokumvira, shobuja arafise igihana muha. Mugawe utegerezwa kubwirizwa gukora inshingano zawe. None ko havuze ko uzobazwa iyi mitima y'aba bantu, hakaba hariho bamwe bariko barabirukana, hakaba hariho bamwe banabasohora mu mashengero, hakaba hariho na bamwe banabapfungisha, hakaba hariho n'abandi banabicisha. None aba bantu igihe nyene kubaha misiyo yaje akabasaba raporo, aba bantu bazovuga gute? Muzokwishura ngo iki? Ko ari mwebwe muzigamye iyo mitima y'aba bantu, kandi muzoyibazwa. Umuntu umwe wese azobazwa. None ko byumvikana ko abantu bariko barishingira intahe bakagira
ibyo bobo birabira byabo bakitaho ibyabo ariko ntibitaho gukora icyo imisiyo Yesu yabahaye. Aba bantu ntibagowe. Imana itugwanirire cyane kandi tugirire neza. Rero turiko turabye neza ibi bintu tubona Yesu asa nk'uvugamwo ngaha anyi, novuga ko bishika nka bine mu majambo make byankenerwa. Nabyo ni ibihe? Tuti mukundwa, urukundo rwa Yesu ntirwigera rurangira ngo ruzogira ku iherezo, ariko abuno munsi bafise urukundo rufise aho rugarukira, rufise urubibe. Abantu baragize abo bakunda nabo badakunda, urukundo rwabo baruha urubibe, ariko urukundo rufise icyo rufatiyeko. Urukundo atari urukundo rw'Imana rufatiye kuri bamwe bafise ibyo bahana, rufatiye ku byo umubona akaguha, rufatiye kukubona ari umunyacyubahiro azakugirira ibi n'ibi n'ibi, ukamurukisha uwaguhaye misyo kandi ari wafise ububasha ku bintu byose. Muri aya majambo ijambo yavuze mu byo tugomba turabire hamwe muri ibi bintu bigira kane, harimo ikintu kimwe kivuga gutya. Kuri uwo murongo wa 3 haravuga ngo Yesu arazi ko se yamuhaye byose yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana kandi ko agira asubire ku Mana. Iki cyari gihe yari hano mu isi. Abantu ntibazi ko ibintu byose biri mu kuboko kw'Imana. Wewe worundanye itunga, worundanye bimeze gute, uzohomba. Iyumvire guhomba ibyo mu isi ugahomba n'ubugingo budashira, ariko iyaba byose wari ubitunganije ntiwohombye. Kuko Salomo niwe yavuze neza ngo iyaba iby'umuntu yatamiye muri iyi si abiruhira munsi y'izuba hama agapfa, iyaba yogarutse akaraba uwusigaranye usanga biriko birya batabibiri yakuya. None rero wewe uko birundanya kose uwagutumye misyo yiteze kukuburanya kugira ngo nawe aguhomvye, kuko we warondeye itunga, urondera byinshi byo kugushigikira no kukubahisha bitaguye ku Mana. Ko benshi bironderera icyubahiro cyabo bagomba guhabwa n'abantu bonyene bihaye, ariko icyubahiro kiva ku Mana yose imwe barakireka. Kuko Yesu niwe yari yaravuze aya majambo. Yavuze gute? Usomye ngaha nyene mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 ku murongo wa 26, nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba, nihagira uwunkorera data azomuha icyubahiro. Aka kantu niko nagomba ngo data azomuha icyubahiro. Hari abantu batazi ko ari abakozi, hari abantu batazi ko bakorera Kristo, hari abantu bazi kumenga nibo bikoresha cyangwa umenga nibo ari abakoresha. Urahumba wowe ni witwe apotre, niwe bishop, ngo musenyeri, ariko Mana data wa twese ibyo ntacyo bimaze. Ariko ikinyamukuru cyemerwa ijambo rivuga umwungeri. Umwungeri amenya ko ari umwungeri w'ibitungwa, w'intama, kandi umwungeri aragira neza. Hari ijambo nkunze kuvuga, iyo umubyeyi afise umwana wiwe ntiyigera amushisha, kuko iyo umubyeyi abyaye umwana n'uwo bamubyaranye bamenya ingene bamurera. Cyane cyane rero ujya mubyeyi w'umumama aba twita abagore bacu, aleluya, urubavu. Iyo abyaye umwana hari ikintu gikoreka, reka yivuge. None mwese nimukizi, umwana yavutse ubwa mbere asoba kuri nyina, hama akamunyako, hanyuma igikorwa akora nico kumwoza no kumushanzira impuzu no kumusiga, hama akamwambika imyenda imyambaro myiza. Ibyo none abungere cyangwa bameze nk'ababyeyi barongoye ibikorwa. Mwe mwarongoye, mwabapasiteri, mwabarimu, mwebwe abashefu do korali, abo ubona usanga bari imbere y'abandi n'abadiyakoni, ugasanga ababishope bahagararaga, ugasanga afise n'urushengero rumwe, nta n'ahandi ashoboye no kugurwa mugabo akacanye yigurupete, akita nk'umuntu akomeye iterabwoba, agatera ubwoba bari mu isi, agashaka ko abantu bose bamwunamira, n'umuruta batigeze bamwunamira. Imana idufashe cyane tugirire neza.
iki kintu, ibintu byose biri mu kuboko kw'Imana. Yesu ngo yarazi ko byose se yabishyize mu maboko yiwe. Ushaka ubutunzi, ushaka icyubahiro, ushaka gusa neza ukayangane, ushaka kumenyekana, ibyo ugomba byose biri mu kuboko kwiwe, kuko ibyo mu isi byose ni ibyiwe. Abantu hari igihe bahora bavuga ngo amafaranga n'amabya Satani, barihenda cyane. Satani nta mafaranga afise, ayakura he? Dusomye neza ibyanditswe byera ngaha muri Hagari igice cya 2 umurongo w'8 havuga gute? Amafeza nayanje n'amazahabu nyene nayanje, nikuhoraho nyene ingabagize. Aleluya. Wumva umuntu afise amafaranga arinde? Mwumvise ari umuntu yabivuze? Nta n'abantu mbere bemera ko bafise amafaranga, ariko Imana yonyene iravyivugiye. Uhora harivugiye ko ariyo mwene amafaranga. None wewe amafaranga uri kuyarondera, utari kuyarondera mu biganza by'Uhoraho, uri kuyazana uyajana hehe? Ko abantu bironderera ubutunzi bagwiza mu mabanki, muri iyi zokwibwa cyangwa bakabiborokera mu mabanki. Ubuheze amafaranga hano ntibavuze ko bagira bayace ibipapuro, none nibyabaye. Nayo abantu bafise amafaranga mu mazu mu minsi yeze atagikora kubera haja yandi. Nanje byarambaye ko ndayafise atakamara amatsi. Imana idufashe tugirire neza. Abantu nibakoze misiyo ya Yesu, Imana itubabarire. Yesu rero ngo ahengera ariko barajya mwiriro mu gufungura, ngo acafata yambura umutamana wiwe. Ikintu gikomeye cyane kigaragaza urukundo. Yaravuze ngo akunda biwe, ngo niko abakunda gushika ku iherezo. Abantu basigaye urukundo baruhaye imbibe. Wemeze urukundo rw'umuntu rufise imbibe, ariko urukundo rw'Imana ruba mu muntu nta rubibe rufise. Ngo acakura icyambazo ciwe, akura impuzu yari yambaye, ngo arayikenyera. Amaze kuyikenyera, ngo acarasuka amazi. Ntituzi ko yaba ariwe yayavomye, ariko ngo yarazanye amazi arayasuka. Amaze kuyasuka, ngo acatangura koza ibirenge intumwa, arabyoza n'amazi neza. Hanyuma icyo tutabona nuko tutabona isabune. Birashoboka ko n'isabune yayishizeho. Araboza bose neza, araboza. Ageze kuri Petero nawe aragomba kwanka. Reka hari abantu bameze nka Petero badashaka ko Yesu abagirira neza, kuko ukukugirira neza n'ukwahe. Iyo wemeranije nawe, ukemera kumwumvira, ukemera guca bugufi, ukemera kugawa, ukemera gukengerwa, kugira ngo Yesu agukoreshe bya bindi by'agaciro, bituma Yesu agushyira hejuru. Erega kugira ngo Yesu agushyire hejuru nuko wemera gusuzugurwa. Abantu bakiriwe gihe ntibemera gusuzugurwa. Bamye nko ku kirato cy'umubishop, woruhukira ngira mu mpimba, imivumo yo kuvuma niyogira uko ingana. Uyu munsi hariho abadasangira n'abandi, hariho umubishop atasangira n'umupasiteri. Uyu munsi abungere bagwiriye uyu munsi, bamwe babasengera ahantu tutari tumenyereye tubona basengerwa. Uzawumva ngo naka yarasengewe, uzawumva umuntu yasengewe afise abagore 2, uzawumva umuntu yaratandukanye n'umugore bari bafitaniye n'amasezerano, ukazubona bamusengeye wenyene. Naryo abapasiteri byaramaze gutagaciro kuko ridahuye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Abantu bose uyu munsi bashaka kuba abapasiteri, abantu bose uyu munsi bashaka kurongora amashengero. Hariho abadafise na adresi, hariho abadafise iyo bava niyo baja, hari n'abandi babyiyitiriye atari nabo. Imana yo mwijuru idufashe. Ariko ndanezerererwa Imana data wa twese, kuko yaravuze neza muri Matayo 15 Yesu ngo agaya inyigisho z'abafarisayo. Abantu ba kino gihe bameze nk'abafarisayo, yari karagaye inyigisho zabo. Aca rero burya ariko bariko baramukengera kubyo avuga, arababwira kuri uyu murongo wa 13. Matayo 15 umurongo wa 13 haravuga ngo, arabishura ati igitego cyose data wo mwijuru atateye kizorandurwa. Abo bariko barisiga, biha amavuta batahawe, biha imirimo batahawe, abo bose kubera batari ku rutonde bagiye gukurwa ku murongo, bakurwe mu bibanza bihaye, kuko ibyo bibanza birafise bene byo, ntabwo ari byabo, kuko barabyihaye, barisize. Yesu aje kubasigurura, abakure ko ayo mavuta bihaye, abaki ibyo byubahiro bihaye.
ngo arafata neza atangura kuboza, ageze kuri Petero ararahira. hari abantu badashaka kwemeranya n'umugambi wa Kristo ngo bagume mu cyo Yesu agomba. Yesu ibyo yakoreye abikora abizi, yarazi impamvu, kuko bagize ati none rero we kurasoma ukuvuga ko arongera aravuga iki kintu ati ntimunyigire ko rero abo yatumye bose bategerezwa gukora nk'uko yakora, bategerezwa kugenza nk'uko yagenza. Usomye ku murongo wa 14 yavuze gute ngo nuko rero mbogeje ibirenge ndishobuja namwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge kuko mbahaye akarorero kugira ngo nuko jewe mbagiriye aba ariko namwe mugira. Aleluya. Yesu rero hari amajambo yavuze. Usomye muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 26 n'umurongo wa 20 gushika ku 28 yavuze ati ndi hagati mwubakorera, ugomba kuba mukuru nabo umuja w'abandi. None abantu bose bashaka kuba bakuru, abantu bose bashaka kuba abaganza, abantu bose bashaka kuba bo hejuru. None unyi bose ko bafashe ikibanza ca Yesu, none Yesu azohagarara, agiye guhagarara rero ku ntebe y'ubwiza n'icyubahiro, acira imanza abo bantu bagombye kumunyaga ubutwari, bagafata n'ibyo yabahaye bakabigira ibyabo, bagafata na misiyo yabahaye baca bayahindura bahashira iyabo. Abo bagiye gusiganwa nabo ntibazosiganwa, none hazobafata hama bakure mu murongo. Aleluya. Umvugire amen. Erega uyu munsi abantu sinzi ingene bari. Uyu munsi hari abantu bari basigaye basenga, uyu munsi ntibagisenga, basigaye barutwa na rusake isigaye ibika, unyibika saa 3 saa 2 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8. ubu nikiraba amasaha iravuga ati ibihe byarahindutse, ariko abakino gihe bariko bararaba ku ibihe byahindutse. Abakino gihe avuga ngo Imana irabizi, abakino gihe ntibabona aho ibihe bigeze, abakino gihe bariko basiganwa n'ivy'umubiri, abantu bakino gihe bariko basiganwa abandi kugira ngo batere imbere kubasumbya. Abakino gihe bariko bafata amasengesho n'amafungo menshi kugira ngo batere imbere, ngo Imana isuku ubutunzi mwishengera, Imana ibaha ibyo bakeneye kugira ngo barute banaka. Abo mwarazimiye, mwarayobye, ntabwo Imana ikorera kuri ibyo, ntabwo Imana izana inyishu ku muntu kubera ibyo. Abantu basigaye bafite ubwoba mu bintu runaka kugira ngo barabe rero ko Imana yoza kubikora ibyo bashaka n'ibyo bifuza. Oya, ndakurahiye Imana nikorera ku byo wipfuje, kandi Imana nikorera ku matariki yawe n'ukwezi kwawe, kandi Imana nikorera ku mwaka wateguye n'ibihe wateguye. Imana ikorera ku mwanya wayo, kandi nikorera ku iterabwoba ryawe, kandi nitega ubwoba n'amafungo wafashe. Abantu basigaye bafata amafungo kugira ngo bakoreshwe ibitangaza babibura, bakaja mu bazimu, bakaza kurondera imiti ku bapfumu kugira ngo bakoreshwe, kugira ngo bayerekwe, kugira ngo Mana data wa twese. Iyi bifise aba bantu bariko bamwe baritumye barakoze, Mana data Imana itubabare, ugasanga ubwabo ntibakiriye urukundo rwa Kristo ngo barubemwo, mugabo bakaca bashaka ko bagenda gusigura batanatumwe. Uri kurasoma mu cete cy'Abaroma 10 ugahera ku murongo wa 14, reka twumve ingene havuga gute ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawa basiguriye ibyiwe, kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe. Nuko handitswe ngo yewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ari byiza. Ariko aba bantu bonyene ubwabo kwanza kumviriza Yesu, hama bakira urukundo rwiwe, bumve misiyo yabahaye bayigenderemwo, bo biruka kwigisha no kubwira abandi batanatumwe batabibwiwe. Ako ndondera naka kantu kavuga ngo nibatumwe, ninde yabahaye akazi? Kwari kuza kuzimiza abantu no gushaka kubakuramo amafaranga no kubanyaga utwabo. Kandi uyu munsi Yesu yarigisha abantu, akongera akaragaburira, arakaba kino gihe bafata mu kubakuramo amafaranga
ngo zanaya ndagusengere bakaca bijyanira ku mabanki bagatutikirizaho, ariko ugasanga hari umukristo ataronka n'ayarya ku munsi, rasiyo yirirwa ubusa, ava mu rusengero yumvise atakira igitangaza akaca agenda akabwirirwa akanaburara, ejo bakamwirukana mu nzu, umwungere yabyumva akinumira ngo nuko umusengera, we wosengera ubushonje, we wosengera uri kanirukanwa mu nzu basohoye ibyiwe, ayo masengesho azomwishyura ryari? Kandi ufise amafaranga mu mufuko, kandi ufise amafaranga kuri banki, baramwirukanye nawe ngo ugomba uzane amasengesho. Ayo amasengesho yo gutabara umuntu agowe asohowe mu nzu, n'ayo mafaranga ari muri banki n'uyasohora uzoba usenze. Abantu bo basigaye bitwaza umuntu aza kumwiganira ingorane ziwe akavuga ngo aramusengera kandi izo ngorane yari kuzikemura. Abo bantu ni ukuvuga ntibatumwe, ntibakiriye rwa rukundo rwa Kristo, ntibakiriye ka karorero Yesu yabaha kozanya ibirenge. Abantu uno munsi bokora ayo makositime ngo ahanagure abarongoye yindi, uwafata akajya karisime ko nyene dushira mu mufuko tugendana twihanaguza uguya, ninde yoga ahanaguza mugenzi we? Hari ibyo bokora, ibyo byose byarananiranye kuko barihaye ibyabo, barihaye ibyubahiro, ariko uyu munsi ibyo bari gukora nibo babyikorera, bakabikorera abana babo n'abagore babo, bakabikorera mu miryango yabo. Ubu nta bindi, uyu munsi bariko basiganwa no kuba barurangiranwa mu butunzi mu kumenyekana hano mu isi, ariko ntabwo bariko barasiganwa no kumenyekana mu ijuru nk'uko Yesu yabivuze. Usomye muri Luka igice cya 22 umurongo wa 27-29 havuga gutya: umukuru ninde? Ni ukorerwa canke ni umukorera? Mbega si ukorerwa? Ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe, nanje mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Urumva, umukuru ninde? Nukorerwa cyangwa numukorera? Mbega si ukorerwa? Ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Rero yavuze ati jewe ndi umukozi wanyu. Rero abantu ntibari bazi, aba bari hejuru y'abandi bitwa abakozi babajya nyene, babona ko ari bari bato, mugabo bakaca biha ibyubahiro. Ibi byose bisoma muri Matayo 10:24. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 8 umurongo wa 42 naho havuga gute: abantu barasimagiza ko Imana ariyo yabatumye ari yose, ariko atari byo. Niyo yabishuye amajambo ngo Yesu arababwira ati iyi Imana iba ari so muba munkunda, kuko jewe naje mvuye ku Mana, sinaje nitumye, ariko niyo yantumye. Abantu bakayishimagiza, akavuga ngo data, akavuga ngo Imana yanje. Imana yawe urayizi? Yaba uyizi ubukora ibyo ikora, ubu ufise kamere yayo, n'ubu ufise inzigo, n'ubu ufise ishari. Uyu munsi abo nyene aho kozanya ibirenge nibo bahana amasumu, nibo barugana. Ugasanga mugenzi wawe akubwira ngo Yesu ashimwe, ariko afise icumu mu mutima yo guhava gutera, afise igerenade mu mutima yo kugusambuza. Aba bantu baragowe. Imana itugirire neza, Imana idufashe tubabarire cyane. N'aya majambo nshuti mukundwa, wewe unyumva uyu munsi, reka uhindura inyifato. Yesu aracyategereje. Niyo mpamvu yani iki ni igihe cyo kubwira abantu umwaka wo kuwemererwamo n'Uhoraho. Rero Imana iracyagutegereje, iriteguye kwakira, iriteguye kukwakira niwirimbura ukagaruka ku rutonde rwiza. Imana itugirire neza, Imana ibaha umugisha. Mwarahezagiwe, mwemere mwakire ubugingo budashira. Ntabwo ubugingo buri mu bihinda, ni mu bigaragara n'ibibonwa. Oya, twebwe ibyo duhamiye n'ibitabonwa. Haleluya, kandi nibyo by'umumaro. Imana iduhana umugisha. Mwarahezagiwe, muri abanyamugisha. Mana data wa twese, turasenze dusengeye iri jambo. Iri jambo ni iryawe, ntabwo ari iryanje. Nanje ndi umukozi, ahubwo nkizanye n'abanyumva. Mwami Imana nyine ingabo,
mu izina rya Yesu Kristo. Uhugurura gusa audio akumvira ijambo ryawe, rimufashe, rimutabare, rimukize icyari kiboshe ubuzima bwiwe, icyari kiboshe umutima. Warabushwe mu mpemu abohoke, warabushwe mu buryo bw'umubiri abohoke, utarakumenya kumenyera ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Kuko urukundo wakunze abari mu isi rwatumye wiyambura ubwiza n'icyubahiro bisiga mu ijuru, wemera kuza kwambara ubusa, wambara umubiri, haleluya, wacu, haleluya, wemera kwambira umubiri, ubabara umubiri usonza, kugira ngo utabare uwambaye uwo mubiri mu izina rya Yesu. None rero mwami, ndashaka buri muntu wese aza kumvira ijambo rimuhindure, rimukure mu kibanza abona ahagazemo kitari iciwe, aze guhagarara mu kibanza umugombamo, aze kuba mu mwanya umushakamo mu izina rya Yesu. Uhora ubikore, wiheshe icyubahiro, utugirire neza kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Ikirengeye byose wikara kumva n'uwemeye gushyira mu ngiro icyo umubwira, uzuduhana iherezo ryiza no kuzakubona, tuze tubona ubwiza bwawe, kuko ngo itunga rirengereye mu kuboko kwawe. Ni mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo umunyanazareti yapfuye akazuka, tubisabyemo twizeyemo, amen. Mwarahezagiwe.